Pro karibu cyane mu kiganiro Hits Connection. Ego ndabashimiye cyane murakoze kunyakira no kuri. Ndetse uramutse ariko arumviriza Buja FM kubera rumaze igihe kinini cyane. Hajya rumaze igihe kingana gute muri Buja FM ndahashika. Bakakomengo no banaheruka ngaha ku ndirimbo ndi mu nyishu. Yigereza kamiko tukumve neza. Ku ndirimbo ndi mu nyishu niyo naruka ngaha ndibuka ko kuri twubahane sinaje. Ego. Karibu cyane mu kiganiro Hits Connection. Ndabashimiye cyane shimira kandi nyene n'abariko baradukurikirana kuri YouTube. Umeze neza? Ego umeze neza. Wasize bameze neza. Ego bose baraho bameze neza. Ati tuzogumana. Tuzogumana naho ngenda nkabura gato ya mugabo turagumana bro. Ku mutima tuba turi kumwe. Ku mutima tuba turi kumwe. Niho ndi. Ego. Watuzana igikorwa gishasha. Indirimbo wise tuzogumana. Ego tuzogumana. Ati tuzogumana nico gikorwa yatuzaniye mwisamirizi yacu Buja FM kiganiro Hits Connection. Kubera iki tuzogumanaga Pro? Navuga ko kuba nahisemo tuzogumana suko ariyo ndirimbo nyene nari mfise indirimbo zishika kuri 3. Jeje nyene zirancanga mugabo abantu bose ndazumvishije barambwira ati tangira indirimbo tuzogumana. Nayo kuyandika navuga ko ni indirimbo nigeze kwandika title mugabo ndabura amajambo ndibuka iyo title iramara ngaho nk'amezi 3-2 uko ndaba mugakaye nandika mutuntu twanje aguma mbona tuzogumana nkumva ko mfise ide umunsi umwe numva birakorotse nk'imvura kabisa indirimbo ndayandika mu minsi 4 iminsi 5 nari mpejeje kwikosora byose. Ivyakugoye n'ivyaye muri ino ndirimbo vuga ati nukuri ino ndirimbo narifise indirimbo nyinshi cyane ariko naciye mushobora gufata ingingo yo gusohora ino ndirimbo kwanza tuzogumana. Mbona uvuga ko muri ino ndirimbo nta vyangoye cyane kuko iyo ndiko ndandika amaide makuru nza ku develop ayo hanini niyo yamangora rero niyo yangoye mara hafi nk'ukwezi nguma ndaba nkumva ko hari ikintu tuzogumana mu mutwe mugabo ntibize nyene simbone exactement ingene no corrient indirimbo yiwanje ba mu nyuma rero biraza ndandika amaide maze kwandika amaide nka 3-4 indirimbo yiwanje kenshi biyeze. Hari indirimbo yawe iheruka guhagarikwa n'urwego rwa sense ntibishobora kuba biri mu bica bigutuma mu kwandika wigenga ubuntu wigengesera cyane bigatuma binakubloka kuko uba ufise impungenge cyangwa ubwoba uvuga uti hamwe mbega niyi nayo boyihagarika ntisore guca ku maradiyo. Navyo birahaba cyane surtout ko no muzaheze indirimbo wasanga irimwe exactement bakavuga yuko itagiti tubahirije imico n'akaranga mugabo ubwa wayanditse bimwe wayikurikirana ukayumviriza ukabona kumengo nta hantu nyene warengeje ntubone exactement ntumenye ikosa mbikosa riri nirinya kangahe ni verse ya kangahe hari ikosa ntumenye iryo ari ryo. So yuri kurandika urumva navyo birashobora kukurimita cyane mugabo nibaza ko muri no ndirimbo si cyane mugo navyo narashoboye kuvyumvira harimo amajamba mwamwe nashoboye gukora mu kubera navuga ati iryo nkora voilà canke uko nashaka kurivuga kuba ariko ndarivuga harihindura. Ariko uri kurumviriza tuzogumana muri wewe urumva ko ari sawa. Ndumva uko tuzogumana ni sawa nta kintu kirimo cyo tirimutse umuntu nta kintu kirimo kitumvikana nta kintu na kimwe kirimo kitajanye nuko nashatse gutanga message jewe. Ide general rero iri mu ndirimbo yawe ni ubuhe butumwa washatse gutanga muri tuzogumana kuko harimo amajambo menshi ayo usanga kuri aho utanguriye naho uhereje usanga biciye byinjiranamo n'ibindi bintu ubutumwa n'ubuhe rero nubuhe bwerekeza nde? Novuga ko indirimbo ikintu ca mbere ndibaza ko urukundo nico kintu kiranga abantu kenshi nivyo bintu tubayemo muri ubu buzima ingingo zose dufata iyo tuba turiko turaja novuga yuko ni ikintu kitigera kiba ande wo y'ubuzima bwacu. So novuga ko nari nashimye cyane kwandika ku rukundo ico ni ca mbere. Icya kabiri nayo cyatumye novuga nk'ubutumwa canke iciyumviro cyo wanje nashatse ku developer iciyumviro nashatse gutanga
nuko kenshi muri ubu buzima tuba tubayemwo ubu hari abantu bahorera ku ma réseaux sociaux canke naho mutohorera kuri réseaux sociaux umuntu mugahorera nko muri club akakubona uri muri club uberewe kabisa utagase mugabo ntamenye inyuma we w'icuri mugakundana ukwezi amezi abiri amezi atatu akagera igihe muvuga ati iri foko duko tugira iyindi etape tugira iyindi pa yo kwa avance mugabo ukabona ati mbe umwana w'abandi ntamubwije ukuri hari igihe yama mbona hajya anyi meze neza ndiko nanywa inzoga zizimvye mugabo ntazi biri inyuma hari igihe kijya gihe duhura nasohotse rirya cupa abona ndiko ndanwa mba narikoreye nk'amezi 5 ivyo atavyazi azi ko ndumukire kavuga ati reka uno munsi ndamubwiza ukuri exactement wondi uno munsi ndamwereka icondi imbere yuko yavance imbere yuko afata ingingo yuko je nawe tugiye kugumana canke tuzogumana abanza amenye exactement wondi we yeah. Indirimbo zawe pro ni indirimbo ziri mu butumwa ni indirimbo zirimwo kabisa zanditse ubona ko harimo iciyumviro utafuye kwandika bigufata umwanya ungana gute bigufata igihe kingana gute bigufata iki kugira ngo wandike indirimbo bono vuga yuko ni ibintu bimaze kuba muri jewe nta mwanya munini cyane binsaba kubera nta gihe na kimwe jemba aho nariko ndandika no kuvuga zirya ndirimbo mumva zisohoka hariho nk'indirimbo mushobora kumva no munsi mugo ugasanga ari mazi imyaka 2 ndayifise ufata indirimbo maranye 2 ans ukayiririmba nko muri studio hari n'igihe uyikora mugo kumva kuri kiratakarite ukiyumvira kwisubiramo muri studio uko yumviriye kwisubiramo muri studio nimba mazi umwaka niko no muri text ushaka guhindura ikintu so izo ndirimbo rero navuga ko sinovuga ngo indirimbo isaba umwanya ungana kubera hajya muyumva bimaze igihe ndayimaranye igihe kinini ndayiraba donc kwandika n'ibintu nyene biri muri jewe sinomenya ngo yantwaye umwanya ungana guca ego urasohoye indirimbo zitari nkenya urasohoye indirimbo yitwa kuzini urasohoye indirimbo yise mukenyezi urasohoye indirimbo yise tuzogumana ni indirimbo ugerageje kumviriza ni indirimbo ushaka gukebura cyane abigeme kubera iki wakarira cyane abigeme uvuga focus cyane ku bakobwa mbona uvuga ko sukubakarira rimwe kuvuga ukuri avuga ngo uteye ibuye mu mwijimo ukomye induru niwe riba ryafashe sinzi ariko navuga ko irya mbere narasohoye suko baturya bavuga ngo ndabavuze cyane ndasohora mugore wo muri kazoza ngo ndasubiriye mu nyuma ndavuga ati reka basi ndirimba umukenyezi ndabahayagize urabone ko ndiko ndababonera naririmba umukenyezi mu nyuma rero no kuzana tuzogumana mugo ndibaza ko kuri tuzogumana nta muntu narenganije kandi n'izindi ziri imbere iba ari message ushatse gutanga kuko imisi yose ntiwovuga ivyamavyera imisi yose n'ivyamavyera hari igihe hari ivyo gukosora canke ibindi ubona bitajanye woshikiriza mu ciyumvira Pro uri muri generation novuga ngo nshasha mugabo uriko urafata ikibanza kitari gitoyi ikibanza kinini kandi ikibanza ciza wewe uyu munsi urwego rwa sense nago rwahagurutse mu guhagarika imiziki itandukanye wewe nk'umuntu ariko araruka bikwicira iki kumva wafashe umwanya wawe warisha amahera yawe kandi wewe mu ubwawe wumva ko iyo ndirimbo ifite message nzima nziza uri kuraha umuntu uri kuraha abantu uri kuraha urunganwe ariko barayihagaritse ntisubire guca kwisamiriza nimwe hano mu gihugu iwacu bikwicira iki wewe wiyumva gute ntugira kuvuga ikintu cyusaba mbo ikintu ca mbere novuga nuko ico binyicira no kurya message haba ariho novuga groupe cible wo buri kuraviza ukeneye ku iyo message mugo muri uwo mwanya indirimbo idasubiye guca ku radio nimwe muri ubu Burundi urumva ko ya message yiwawe aho washaka gushika deja biba vyamaze kugabanuka iba yabaye stope no kuvuga ko na objective ya but wari ufise aho wari ushaka kwigera niba yashitse ico ni ca mbere ikindi naco novuga yuko nk'ico nosaba nivyo muri izi ndirimbo kugira navuze ati barazihagaritse mugabo benshi ntituzi iti mbe muri no ndirimbo nka je ndiko numvira izi ndirimbo ndi mu nyishu ndumva ko ari indirimbo yo kuryoherwa ndi mu nyishu umeze neza ndatagase horana umukama horana amahera mwumva ko kubwanje atakintu vy'ukuri nagiye kuvyora nkaraba no muri clip nkabona ko nta masanamu namwe arimwo ateye isoni gushika no munsi rongo manimvira nko mu ndirimbo ndi mu nyishu ikintu bagiye hajyanye bagiye gushaka ikirengane voilà nicahe nk'indirimbo kuzine ni indirimbo nk'isohora
n'abavyeyi bambwira ati je n'umwana yananiranye guhanura ndamwumvishije indirimbo nkace nigira impanuro zirakwiye didi arafe nta kintu utamubwiye kandi urabizi abana b'abakobwa amaze gukura mu kumuhanura uramwereka ukuru ukamwereka uko ibintu bimeze witwara uko ibi nibi ugize ibi nibi hazobibi ukamwugurukirana navyo batubwira navyo batwigisha so indirimbo bagace bayibuza kwisubira kurengana ku maradiyo urumva n'ubu gushika ngaho sindumva herma muri irya ndirimbo ahantu hari kosa nyene ikintu bashatse ntigishikira abantu so urumva novuga ati zirya ndirimbo iyo bibaye kurya rifo barabahanuje barabahamagaye kugira bashobore kwabwira indirimbo zenye turazihagaritse oya je nariko ndarengana nko kunyene urengana nkumviriza iradiyo puf mbona indirimbo irimwo ndavuga ati ntaco ndi bugire nyene kuvuga urumva nk'ubu bimwe mwariko murambaza no mu zindi zikurikira urumva iyo ndiko ndandika simenya ati mbe kijya gihe bamoye kijya ikinoreka muri indirimbo ntaco menya simenya ati mbe n'amasanamu ko bayihagaritse n'amasanamu canke n'ikintu navuze nta na kimwe menya nko muri cuisine nta masanamu namwe ari mateye isoni nije n'umukobwa wandiko ndahanura nuko nyene urumva boza baratwegera na kuzine wanje nariko ndihera impanuro kugira yitware neza babakwiye kutwegera bakavuga ati iki niki aha twabahoye mu gihugu vara tuyihagaritsa aha ibi nivyo vyo tuma idashikira abantu vyofasha cyane ariko mbega hoho mwebwe nta ruhara mwogira kuko ubonye uti kuko hari igihe kenshi na kenshi hari umuntu agwa mu mporero ugasanga nk'iyo ndirimbo yawe ntiyarimo mugabo iragiyemwo mbega muragira effort canke mukagira intambwe mugashikira sense mukavuga muti iyi ndirimbo ni hehe nagize amakosa kugira ngo bigufashe nawe mu kwandika iyindi ikurikira canke mu kuzokora amasanamu akurikira ubitone ko compte ugende ushikire uwo mukuru wa sense canke ushikire urujya rwego abagize urujya rwego ubabaza uti jewe ngaha ni hehe nakosheje kugira ngo n'ikindi gihe nzemenye uko nitwara murabikora mbona uvuga yuko nk'umuririmbyi mu bandi twabonye biba bobo icambere novuga nuko nimba barinzi babikora barafise impamvu yatumye bikora kandi ndibaza ko iyo mpamvu simbi kandi n'urwego rubishoboye kandi ribikwiriye barinzi bafatiye ngingo icambere na mbere babanza gukora n'ukuyakira n'ukuyemera uko yafashwe ica kabiri naco iyo ntambwe ntayirahaba sinovuga ngo iyo ntambwe yarahabaye ntabari nivyo turaje hamwe tuvuge ati reka tuje kubaza ariko ndibaze uko amajwi yacu arashika kure kijya gihe bisohoka benshi twarabivuze ku maradiyo kandi n'ubu turacavuga peut-être ko ubutumwa bubashikira kuko bushika kure nabwo ikindi gihe bakazobikorerako ariko urumva nabo ntiboca biha pen urumva baratanze rujya rutonde barihaye baragiye hamwe kumbure bararabira hamwe barigira hamwe ziya ndirimbo ariko urumva ntibokwiha pen yo kucashikira umwe ati wewe kwaruko ariko numva umenga ni igikorwa canyu rero cyo kubashikira kugira ngo akazi kawe kabandanye kagenda neza ukavuga uti reka je kubaza kuko je nabona indirimbo itumbereye reka nje kubaza mvuge kugira ngo nikindi gihe ntibinyishire kuko urumva wewe hariho ikintu kica kigufrena ukaca usanga nkuko watubwiye uti hariho ahantu ijambo uko ndarishaka kurivuga ncangerageza kuri hinyanyura kandi uko kuri hinyanyura ugasanga kujye wewe bishaka niko vyari kuba vyiza muguciye uba oblige kubihindura kubera utinya atakintu utazi neza na neza aho wakosheje mbona uvuga ko iyo ntambwe ntirahaba ariko twizere ko izohaba nuko Asani reka dufata kandi tuyumvishe ino ndirimbo hamace twugura n'umurongo wa telefone ahubwo twugura umurongo wa telefone umwanya uragiye ego kuri 61 ubusa ofisi cubaza na Pro ari ngaha ni umutumire wacu mu kiganiro Hits Connection 61 ubusa 61 1000 nyanya mbere ku murongo Buja FM Allo Oui, amahoro. Buja FM allo. Yes, aga telefone ni kamukundiye gerageza kundi subire kandi kutwakura kuri 61 ubusa mutumire ni Pro yamaze gushika ngaha tumaze kuyaga ibitari bike ifisi cubaza ifisi cumuhanura ari ngaha kugira ushobore kuganira nawe 61 ubusa 61 Yes allo. Oui, amahoro. Gabanya volume radio yawe. Gabanya volume radio yawe. Ego nayiga mfitamba. Bo, sese mufana wari ko kabisa. Ati?
ya nawe nyine agatelefone mega karamucikanye. Telefone ni kadukundiye spire kandi ugerageze kuri 66 ubusa ubusa 66 ubusa ubusa. Yes, allô? Allô? Buja FM, allô? Allô? Oui, amahoro. Allô, Buja FM? Allô? Tugerageze kuri 66 ubusa ubusa ndi munywanyi ku murongo. Yes, allô? Oui, amahoro. Tuvugana nande? Didier. La musarinda nikita chura musano mutumire wacu. Linda nikita. Yo. Nakora muhe. Yambu cyane. Amahoro. Amahoro umeze neza nawe? Ego Tom. Yo. Salama. Salama, umeze neza. Bana tene ibikorwa byawe kabisa. Ati ibikorwa byawe ni sawa turabyemera. Urakoze cyane bandanya mushigikira. Murabizi ko ndumwanditsi sindabatasi. Kuraje kabisa ubandanye de ibintu bikaka. Merci beaucoup. Ku rubuga bariko barandika ubutumwa bugufi hari Frank Niranyibagira yanditse ati uwo muhungu tuzogumana arashoboye kabisa mumbwirire tera imbere. Ejid Manirakiza nawe ati Pro ubahwe Peter Galile ati bayihoye iki kugira ihagarikwe ndi mugisha wo munyagiheta. Hari ubundi yitwa Eric Minani yanditse ati Pro ndi Minani Eric w'Igitega imakebuko turamukunda. Ndabashimiye cyane bose. Ego. Buja FM, allô? Hi. Allô? Oui, turakumva. Izo iboy. Gabanya volume radio yawe. Gabanya volume radio yawe. Izo iboy mu gatunguru baramunda Elicho ukuntu no kuri kwimana aranjohe n'umusani mugezanje kwema aranyisha. Akwica gute? Gabanya volume radio. Aramukunda nikashatse kugaragaza. Aramwica. Ati ngo ni umuririmbyi mugenzi wiwe. 66 ubusa ubusa umunyonyi wa nyuma ku murongo. Yes, allô? Buja FM, allô? Allô? Oui, amahoro. Amahoro. Tuvugana nani? Brice Mkinindo. Brice Mkinindo. Ego. Ramutsa Linda nikitu turamusana Pro. Niki. Oui. Gute. Yeah, ni neza cyane umeze neza nawe. Ego vraiment. Asante. Yes. Umeze fresh. Yeah, ndashimira Imana. Ndaramukije umutumire wacu. Ndakuramukije cyane mugenzi. Pro. Yes. Umeze neza. Ego meze neza nawe ni impore. Ego cyane gose waturyoheye. Urakoze cyane. Ego. Pro nabona amasaha ageze kure cyane akajambo aducishirize ko bumve ko ari we bumve ko ari gwiwe. Ya. Twahuriye mu byiza amatara sayangana wanziye nkurukiza ese tuzogumana nico kibazo kiza be nico kibazo kwa kakanya shaka kukubaza ese usanze atanugwasha ku mufuko usanze nto kurihira igisuko tuzogumana usanze mari sogonda nk'inkoko tuzogumana canke iyo sanye nuzocunyihakana unkundira amajambo meza nkubarira ariko ushitse mu nzu siyo nzokugaburira iyo uri kumwe nanje ubona isari paradizo utazi ko ubukene bwangize imbwa itagira umurizo usanze geto yanje idasakaye tuzogumana usanze abana hanze naravyaye tuzogumana usanze wamugera ndawugwaye tuzogumana canke iyo saha nyene uzocunyihakana amakenga menshi yo kugumana nawe kuko duhura ntagase nkaguhisha ko ngowe burya uzonyita sheri umunsi waburaye navyera ngo deshaka kumenya aho ngwaye nk'ubu bameneye ibanga bajama tuzokumva ko nahora ndi gisuma tuzogumana ciba impene kigashora inyama tuzogumana canke iyo sanye nuzocunyihakana fisi ibibazo byinshi mu mutima fisi ingorane nyinshi naciyemwe mu buzima ndagwana nje imbere isi kansubiza inyuma mbwira nawe nimba utazohavunya igarama niba kubwira kera ko nasara tuzogumana nagenda mpenera ibarabara tuzogumana amano yuzuye ibinyamugera tuzogumana canke iyo sanye nuzocunyihakana